ho muri Burundi. Ho muri Burundi. Ningiye cy'isaha 8 zirenga iminota 5 hano muri studio za RPA akaba ari umwanya w'incamake y'amakuru mu Kirundi turiko turabatororokaniriza kuri micro mukaba muri kumwe na Emmanuel Ningeko mu buhinga bw'ivyuma ni engineer Egide Mwemero. Igenekerezo rya 17 mu kakaro n'umunsi wahariwe ubutungane mpuzamakungu mpanavyaha bwicanye ndengera butungane ukunyuruza abantu bakabugwa irengero ni bimwe mu vyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko bikorwa mu Burundi. Ubutungane mpuzamakungu akaba ari bwo buhanze amaso bwo kuzofasha guhana ayo mabi kuko ubwo mu Burundi bwifatiwe n'abatwara igihugu. Hari umuryango w'impunzi z'abarundi basanzwe baba mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania bamaze igihe baturatura mu gisagara ca Dar es Salaam basaba kwerekwa imva y'umwana wabo bari bagiye kuvuza ariko akuraho yitaba Imana ahava mbere ahambwa batanabizi. Ubu rero uwo muryango ukavuga ko umutekano wawo utubahirijwe. Mu rukurikirane rwatanguye mu ntango zino ndwi rwo kwerekana ko uko igisata c'amagara y'abantu cifashe mu Burundi uyu munsi tubabwira ibijanye n'ubukene bw'imiti. Muri iyi myaka 3 ikurikirana abanyagihugu n'abasanzwe badandaza imiti bagumye batabaza ko imiti nkenerwa itakiboneka ku rugero bipfuza. Nino ngaha incamake y'amakuru mu Kirundi icigarukira duhana isango mu makuru y'idonido igihe cy'isaha 11 z'umugoroba ariko mu kanya akaze mugenzanje na Deje rakoze mu ncamake y'igifaransa. Merci Emmanuel Niyongeko. Bon après-midi fidèles auditeurs. Bienvenue dans le flash d'information de ce 17 juillet 2019. En page justice, 17 juillet, journée dédiée à la justice pénale internationale. Les disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires sont quelques-uns des crimes de droit international relevés par les défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Pour réprimer ces crimes graves, ces défenseurs gardent les yeux braqués sur la Cour pénale internationale, vu que la justice burundaise semble être confisquée par l'exécutif. En page réfugiés, une famille de Burundais réfugiés au camp de Nduta en Tanzanie vient de passer des semaines à être malmenée dans la ville de Dar es Salaam. Cette famille réclame le corps de son enfant qu'elle était allée faire soigner, mais qui malheureusement est décédé. L'enfant aurait été enterré en l'absence de ses parents. Et enfin, en page santé, dans notre série de reportages sur le système sanitaire au Burundi, aujourd'hui nous parlerons de la carence des médicaments. Durant les 3 dernières années, les malades et les vendeurs des médicaments ont souvent alerté qu'il y avait une rupture des médicaments essentiels. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci pour votre attention. Le journal en langue française et c'est à 17h45 heure de Bujumbura. Au revoir.